Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracariho ibyizigiro. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nakomeze kubana namwe, mwarahizegiwe cyane gose. Turafise ikigwa tumazeho iminsi turiko turigishaho ni gute naheba ibintu vyananiye. Urafite ibintu vyakunaniye, bishoboka ko ari ingeso runaka, birashoboka ko ari ingeso y'ubusambanyi, bishoboka ko ari ingeso yo kwisambanya, bishoboka ko ari ingeso yo kunywa urumogi, itabi, bishoboka kuba ari inzoga, ari ibintu nyene vyakunaniye guheba. Warasenze igihe kirekire, urafata umwanzuro ariko bikarangira ubisubiyemwo. Wagerageje gutandukana n'ico kintu ariko byaranse, cyakurushije inkomezi. Paulo niwe yavuze ngo ndashaka gukora icyiza ariko ikibi kikanyitangira imbere. Yongera aravuga ngo byose turavyemererwa ariko si byose bitugirira ikimazi, kandi byose ndavyemererwa ariko sinzagazwa n'ikintu na kimwe. Hariho uburyo bwiza wokoramwo ugatandukana n'ingeso yakunaniye guheba. Hari abantu b'abateka mutwe babwira abantu imiti banywa n'ibinini banywa biriya ntabwo bikora kugira ngo umuntu atandukane n'ikintu runaka, ariko buno buryo nakuzaniye ni uburyo bwizewe Imana yaduhishuriye ushobora kugufasha gutandukana n'ingeso iyo ariyo yose yakunaniye guheba. Ikindi kintu cya gatandatu nababikiye ngomba kubabwira kuri uyu munsi: gendana n'abantu beza. Gendana n'abantu beza. Nimba kubana n'ababikonona ingeso nziza, kubana n'abantu beza navyo biratuma uba umuntu akomeye, biratuma uba strong. Nagira ngo dusome Imigani 13 murongo wa 20. Aravuga ngo gendana n'abanyabwenge nawe uzogira ubwenge, ariko ucudika n'ibifu azokomereka. Gendana n'abanyabwenge nawe uzagira ubwenge, ariko umuntu acudika ngo n'ibifu azokomereka. Munagenda n'abantu babi azokomereka. Munagenda n'abantu b'abanyangeso mbi bazamukomeretsa, bazakugirira nabi, bazagukwegera mu ngeso mbi, birangire utakaje direction y'ubuzima bwawe. Nta muntu numwe yiyigisha ingeso, buri umuntu wese arafise uwamwigishije. Nta muntu numwe yirongora mu kintu runaka, buri umuntu wese arafise mukuru we muri ico kintu. Burya umutoyi wese agira mukuru we, nta muntu numwe abura mukuru we. Buri umuntu wese niba ari ikintu uzi, hariho ahantu wacumvise. Kohera umuntu wese yuzura ama information y'ibintu yagiye arakura ahantu hatandukanye, yagiye arumva ahantu hatandukanye. Gendana n'abantu beza nawe uzaba umuntu mwiza. Gendana n'abanyangeso nziza nawe uzaba umunyangeso nziza. Gendana n'abanyabwenge nawe uzagira ubwenge. Ntushobora kwitega kuba umunyabwenge igihe ugendana n'ibifu. Igihe ugendana n'abasazi nawe witege kuba umusazi. Igihe ugendana n'abasuma witege kuba umusuma. Niba ukeneye kuba umuprofeti, ukaba ukeneye kuba umuvugishwa international, egera barya bavugishwa international. Icyambere egera Imana, icyakabiri wegere barya abantu bafise igamana. Paulo yigeze kubwira abantu abigishwa canke abakristo biroma, ababwira ngo ndifuza kuza iwanyu vuba kugira ngo mbaye ingabire nziza, mbaye ingabire ya mwemu kugira ngo ibaremeshe. Paulo yarifuza kugenda gusura ishengero ry'abaroma, yari yaruguruye mu baroma i Roma kugira ngo abahe ingabire nziza, abahe ingabire nziza kugira ngo ibaremeshe. Paulo rero yarifuza kuba ingabire. Umuntu atanga icyo afise. Ntushobora kugendana n'umuvugishwa ngo birangire utabaye umuvugishwa. Oya, ntushobora kugendana n'umwungere ngo nawe birangire utabaye umwungere. Ukaba ukeneye kuba umuvugabutumwa, gendana n'abavugabutumwa. Ukaba ukeneye kuba umukozi w'Imana, gendana n'abakozi b'Imana. Kandi ntugendane bamwe basubira inyuma, ntugendane bamwe byananira. Oya, ntugendane abananiwe nawe uzananirwa. Kandi ntuze wambara umwambaro w'abantu bananiwe. Murazi icyatumye Abisirayeli batica Goliyati? Ni kubera ko bakomeza bumviriza amajwi ya Goliyati, bareba Goliyati. Umuntu ibintu areba n'ivyo yumva aruzura byo, biraheba bikamwuzura. Kubera kuraba Goliyati ubunini bwiwe n'ubugange bwiwe no kumviriza amajambo yiwe, vyatumye bagira ubwoba, bumva ko Goliyati batomushobora, baranyegera, barajugumira. Ariko Dawidi kubera yamaze umwanya munini ya cyane
yumviriza Imana, yamaze umwanya munini ya cyane asoma amajambo y'Imana. Ageze ku rugamba acatangazwa n'ingene Goliyati ariko asuzugura abantu b'Imana, hanyuma abo bantu bakaba batamishe. Acera avuga ngo munjane ku mwami anyemerere jewe nico rya mugabo. Kubera iki Dawidi yagiye kwica Goliyati? Ni kubera muri we yari yuzuye Imana. Ikintu umuntu agumamo cyane arahinduka akacuzura. Imana yahabwa icubahiro. Haleluya. Dawidi agiye kugwana urugamba, murazi ikintu yakoze, birivuga ngo Sawuli yaramwambise imyambaro yiwe, ariko Dawidi acarayikura. Kubera iki yayikuye? Iyo aza kugwana yambaye ijya myambaro ya Sawuli, Dawidi yari gutsindwa, ntiyari kunesha urugamba. Ikindi naco, naho yari kurunesha, ijya nsinzi ntabwo yari kwitirirwa Dawidi cyangwa Imana, yari kwitirirwa Sawuli, kubera ko ariwe yari yamuhaye imyambaro. Reka kugenda n'abantu baneshejwe, reka kwambara ibintu by'abantu baneshejwe. Muzarebe kandi abantu barafise ubwenge nubwo batabuparatika. Abantu benshi uzosanga bambaye imyambaro y'abakinyi b'imipira bakunda kwinjiza ibitero cyane, bazwi cyane, bamaze kumenyekana. Mugabo ugasanga ni abafana babo, ariko bo ntacyo bari kubakora kugira ngo nabo bamenyekane. Reka kuba umufana, wana intambara yo kuba umukinyi. Imana ishimwe cyane. Rero tandukana n'abo bantu, gendana n'abo bantu bashoboye ibintu runaka. Urashaka gukora business, reka kugenda n'abantu bananiwe muri iyo business, genda n'abantu bashoboye muri iyo business. Urakeneye kuba umukinyi wa filime, genda n'abantu bakinye filime bakaba reisi. Rondera ba Joy Image, abo n'abantu bariko barabikora neza, bariko bakina amafilime kandi ariko arafasha abantu, arimo n'inyigisho. Gendana n'abo bantu. Urakeneye kuba umuririmbyi, gendana n'abaririmbyi babishoboye, apana kugendana n'abantu bananiwe mu buzima. Nugenda n'abantu bananiwe nawe uzananirwa. Urakeneye kuba ku rugo rwiza rukomeye, genda n'abantu urugo rwabo rukomeye. Ugasanga umuntu arondeye pare mu rugo byacanze, none uwo mupare azagufasha iki? Ugasanga urondeye marene yamaze kwahukana inshuro zingahe, nawe witege kuzahukana ko ntacyo azagufasha. Uri umukobwa ukeneye kubaka, uri kugendana n'umukobwa akubwira ngo abasore bose ni ibihemu, uwo azakubuza kubaka. Uwo muntu yamaze gutegwa n'iyo virisi azakubuza kubaka. Genda n'abantu banesheje, genda n'abantu batsinze mu buzima, nawe uzatsinda. Genda n'abantu bakomeye, nawe uzakomera. Uyu muntu yanditse amajambo nibaze ngo ni kijuju, oya, ni umuntu yahawe ubwenge n'Imana, acaramenya bino bintu. Aravuga ngo gendana n'abanyabwenge nawe uzagira ubwenge, ariko nugendana n'ibipfu uzakomereka. Ni byiza kumarana umwanya n'abantu bafise ikintu bariko barakungura mu bitekerezo mu mwuka. Ni byiza kugendana n'abantu ufise ikintu uriko urigirako, apana kugendana n'abantu bagusoroma gusa, baguma bakunyoha, bagukwega, uguma wonsa gusa uhereza amajambo, ariko gendana n'abantu kandi nayo bafise ikintu bakumarira. Rero aba Yesu ageze muri quartier mwisite, abantu bamukoraho bagakira indwara, ariko Yesu yarafise ibanga. Yesu yama kuri Sharijeri. Yesu yavuze ngo ari umuntu yankozeho numvise ubushobozi bumvamo. Yesu rero yarabimenye, yarabizi ko agiye mu bantu bakamukoraho cyaka bakoraho barakira indwara, ari ubushobozi bumuvamo bukaja muri abo bantu bukabakiza. Yesu rero yacagenda ku musozi kumarayo umwanya, nawe ariko arasenga, ariko ari Sharija. Hari abakozi b'Imana bakunda kwigisha ariko batakunda gusenga, badakunda kwiga, badakunda no gusoma. Oya, nimba ukunda kwigisha, kunda no gusenga. Nimba ukunda kiya kintu nugume uri umuntu atanga gusa utareka ipera. No, fata umwanya nawe wo kwiyuzuza kiriya kintu uri kuratanga. Niyo mpamvu dufise abantu bigisha n'ibintu bitari ivyo kandi bakabyigisha abantu bavuga ko ari ukuri, kubera gutiga Bibiliya, gutiga ijambo ry'Imana. Urakeneye, Imana yaraguhaye profesi, barakuvugishwe kuzamuvuga butumwa, mugabo wirirwa mu bintu by'ibiterasoni, wirirwa mu bintu bitamataye n'Imana yavuganye nawe. Niba Imana yakubwiye ngo uzaba umukozi w'Imana akomeye, uhereye uno munsi nyene tangira gusoma ijambo ry'Imana, tangura ko mu makoraniro, tondana kagenda mu makoraniro, wandike. Hari abantu bagiye mu makoraniro atagenda batwara, hari n'abantu nabiriya badatwara. No, burya n'ubupfu. Gendana agenda yawe ndetse n'ikaramu akagufashije, andika. Nk'ubu urabona uri kuradukurikirana, kurakurikirana ubutumwa bwiza, nturi ko wandika. Ariko umuntu aba akeneye gufasha abandi,
arumviriza abantu maze akamufasha agakandika kavuga ati akantu karamfashije nanjye zagafashisha abandi bantu. Urakeneye guheba ingeso runaka, gendana n'abantu bahebye izo ngeso uno munsi batarasubira kuzikora. Alebo shate genda n'abantu bahebye ubusambanyi, genda n'abantu bahora banywa inzoga ariko bazihebye akaba atani inyota bacumva. Gendana n'abantu banesheje mu buzima nawe uzanesha. Urakeneye guheba ingeso iyo ariyo yose, gendana n'abantu banesheje izo ngeso. Abo bantu bazagufasha nawe kunesha iyo ngeso. Imana iguhe umugisha. Nshuti yanjye uri kurankurikirana, hariyo akandi kantu nifuza kubabwira kagira 7 ariko numva ko nzakababwira muri video ikurikira. Nagomba ngo mutahane tuno tuntu 6. Aho kantu ka 7 nusimbuke video ikurikira, izabirimo akandi kantu k'ubwenge kazagufasha guhaguruka mu buzima, kazagufasha gukomera, kazagufasha gutandukana n'ingeso yakunaniye guheba. Nimba rero ari ryambere dukurikiranye kuri no channel ya Haracari Ibyizigiro TV, nagira mwibutse kugira subscribe cyangwa s'abone, mwibutse kugira commentaire. Fata umunota umwe gusa wandike mu majambo makeya. Nanje byarashobokeye, je nahora mwizoga, nahora nkora ibintu bitandukanye, je n'abapfumu narabajagamo, ariko Imana yaramfashije. Ubundi umwigisha w'ijambo ry'Imana, ndi umukozi w'Imana, ndi gufasha abandi bantu. Nawe andika naye yawe harya munsi muri commentaire, irashobora gufasha uwundi muntu. Binabaye ngo mugatwandikira kuri WhatsApp tuza gutanga iraho munsi tuko turandika, ugatwandikira iyo naye igafasha abandi bantu. Usanga dufise na groupe y'ijambo ry'Imana turungikamo buri munsi audio mu gatondo, buri munsi mu gatondo 6h saa 11 nako ijambo ry'Imana riba ryahageze muri groupe dusanzwe dufise yitwa Haracari Ibyizigiro nyene. Ukaba wifuza kuja muri groupe kugira ngo uzurakurikirana n'ijambo ry'Imana, twandikire aho muri commentaire kuri iyo nimero tuzadugushira muri groupe. Data mu izina rya Yesu, ndasengera umwene data aheje kumva rino jambo, arafise ingeso muri we yagwanye keshi kugira agatandukane nayo ariko byaramunaniye. Hari uburyo utwigishije 6 Mwami Imana umuntu yakora agatandukana n'ino ngeso. Ndamusengeye kugira ngo umuhe inyota, kugira ngo umusunikire gukora bino bintu 6 kuko bizamufasha gutandukana na zino ngeso. Ndatuye imbaraga zawe, inyota yose yarafise y'ibyisi, inyota yariyo yose ibintu ivyo ari byo byose, ingeso iyo ariyo yose, iyo nyota nimuvemo. Agira inyota y'ijambo ry'Imana, agira inyota yo gusenga, agira inyota y'ibikorwa by'Imana, agira inyota yo gukora ibimwubaka mu izina rya Yesu. Abagenzi babi yarafise ndamutandukanije nabo, nkuko barazo baregi bakaya, nkuko Abraham yatandukanye na Loti, nanje namutandukanije n'abantu babi mu izina rya Yesu. Mwe kunesha, mwe kugenda n'abantu bazima bazagira icyo bamwunguye, bazagira ibyo bamufashije muri no rugendo mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha. Hari abantu Imana igiye guhuza nabo bagiye kuba umugisha ku buzima bwawe. Imana iguhezagire cyane. Uze gutwandikira wifuza gusengerwa cyangwa ari kibazo wifuza gutubaza, turi babiri. Urashobora gutwandikira kuri WhatsApp +257 65 986 540. Mwarahezagiwe cyane.